rw'Imana. Intahengira Kamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu yabwiye abigishwa ngo byuka musenge ntimuje, ariko uzogwa kuri iryo buye azovunagurika, ariko rizogwa ko rizomuvungura. Imana itugire neza. Bamaze kudusengera Imana kandi turizeye amasengesho badusengeye, Imana nishimye. N'aya majambo Yesu yariko aravuga yavuze aca imigani. Yesu rero ukuntu yavuze aca umugani, yatanga guca umugani. Umuvyeyi yari afise abana babiri, kandi nungaha umuntu atwicaye aha hari abo bana babiri. Muti ni babiri twenyine gomba muharure, ariko ntimuza kubitora, ariko hari babiri. Ngo abana babiri ngo yarahamagaye umwe amubwira ati mwana ngo ugende mu ruzabibu uje gukora. Umwe baca avuga ngo singenda ngiye. Hanyuma rero biracaja gukina umupira awubizi. Acahamagara ugira kabiri ati mwana ngo we ugende mu ruzabibu. Aca avuga ngo ndagiye muvyeyi, ariko yagenda. Hanyuma mugabo undi atangura kwanka, jambo ry'Imana rivuga ngo aragira aririmbura, arimbura ati bashe ko umuvyeyi yambariye ngo nje gukora mu ruzabibu, naho namwishuye kujya namwishuye nabi, nagabe umuvyeyi kaje mu ruzabibu. Aragenda arakora. Wawe nawe yamubwira ngo ndagiye muvyeyi, ngo ntiyahonyoye. Yesu acaramubaza ati none muri abo babiri ninde yakoze byose agomba? Bamwishuye ngo nuwagize nuwirimbuye akagenda. Singoma mvuga amajambo, mu nyuma acavuga acaca umugani arahatwa asoma amajambo. Yasomye ngo umugani w'abarimyi b'abagarariki bamuhizabibu, ariko ntibamuha ibyo si byo ngomba kuvuga. Ariko aha rero twasoma ijambo Yesu arababaza ati ntaho murasoma mu vyanditswe ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindukira igumye imfuruka, ivyo vy'amaso yacu. Nico gitumye babwira yuko ubwami bw'Imana muzobwagwa bugahabwa ihanga ry'imbuto imbuto zabwo, ariko uzogwa kuri iryo buye azovunagurika, ariko rizogwa ko rizomuvungura. Ngomba tuvugane kuri aba bantu batatu. Tuvugane kuri iri buye, tuvugane n'aba bantu babiri. Ngeze umuntu ashobora kugwa kuri iryo buye cyangwa rikamugwako. Muratseba ko ari ibintu bibiri bitasa. Wisanze ikintu nguyeko n'ikikuguyeko ntibisa. Murabyumvise? Aha rero ijambo ry'Imana yavuze ngo Yesu yavuze ngo iryo buye mbega mwe murabasiye mwumva ijambo ry'Imana. Iryo buye ni Yesu, niwe buye abubatsi bagaye. Hanyuma cyavuga ijambo rero rikomeye. Kuri iryo buye umuntu azorigwako azovunagurika, ariko umuntu rizogwako rizogira rizomuvungura. Niwe ugomba kurigwako cyangwa ugomba rikugweko? Ko ntibisa. Jambo ry'Imana rivuze ko umuntu azogwa kuri iryo buye azovunagurika. Mugabo umuntu rizogwako rizomukorera iki? Tora kimwe muri cyo bibiri. Leo nikona na wale. Tora kimumba kugwako cyangwa urigwako? Yesu yavuze
ntaho murasoma havuga ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse imfuruka kandi ibyo byavuye kuhoraho kandi n'igitangaza amaso yawe kuri iryo buye rero umuntu ntiyarigwako azovunagurika ngo ariko uwo rizogwa kuri zo ryane amasereraga abanyema bibiliya nta yindi muzokwandika ngiyi yego kazi Yesu adufasha ahajya mu Imana gusengo umuntu igabo yarizogwako rizamufungura mugabo uzorigwako hazosigara gukaranga ibigori no kuvuza hazosigara n'uburyo uzosanga harimo ubushakanyi amanyama uzosanga biri mu rujo utajajaguritse kubera ikibi warikuye kuravunagurika ryakuguye ko muri kujana uravunagurika ryakuguye ko muri kire muri kuvungure Yesu nashi Yesu nashi amen cyane umbwira abantu kubera abantu bagakizwa nabi abantu bagakizwa nabi munyemerere da ko twaje kumva amajambo y'Imana twaje kumva amajambo ya bwabwiwe nimuze dukizwe turabiyo turiko turaje hariho aho turiko turatanguranirwa mbega nyumvise kumpera yiki Yesu hari amajambo yavuze ngo ibyo byose mwamara kubibona ngo muze murarambika imitwe yanyu murabe ngo kuvuga utabagwa kwa gizo bakuri hafi ariko byukuri muri ko muraraba mutwe gwe twicaye ngaha hararamye bangana bariko bararaba hali wabona igihe aho kigeze uwo muntu wabarebene da ngo mpagaze mu mahandi sinza kubateze ariko nabwo cyangwa bako mutwara n'ijambo rivuga ngo wemere iryo yari kugweko iri kuvungure uhere ku muntu w'Imana ko muri kurare ntaco bivuze niwe baza bamufise indirimbo ziryoshe gusumbiza abamarayika abamarayika bararirimba bacumbise Yesu agomba nabusome cyangwa Imana ngaho ivuga ngo icyo Imana igomba ni ukwera kwayo Yesu atubwire neza uko tuba abantu bera abantu bagororotse abantu bubaha Imana Yesu nashimwe mbe muranyi imyaka namwe ndi umutana twari kumwe ngaha namwe mbona baririmbyi barimba ngaha mba naryohewe hari ukuntu twageze tumenya ngene ibikorwa vy'ishengero ry'Imana vyatanguye mu ntango kuri abantu bari bangahe bakagenda kuva Kiremba n'amaguru gushika mu Kirundo kugira gute urakora vyumva batangura igikorwa ariko bagitora mu Imana yagikuza ubu turiko turarabugwaruka ngaha tubona mu minsi izatuba dufise abavuga ubutumwa bakomeye niba muhagaze neza kandi benshi Yesu nashimwe amen ariko abantu bashobora kuzokorera Imana bagahindura abantu n'abantu iryo buye ryaguyeko rikabavungu jewe Imana yampamagaye kugakorera Imana ndi Bujumbura naririmba mu Kibenga hama rero Imana imaze kumpamagara yambwira ati ngo muduge genda ruguru namwe murabizi by'ukuri mwese muri ngaha nta muntu agakunda Bujumbura tuvugana ukuri n'ubutagiyeyo yabuze ingene acayo gusa ariko ubundi barahakunda umugore maze n'abo bakora ino ruguru yumva yoboka akazi Bujumbura nije niyo nakora Bujumbura nabona kuri Bujumbura na madama akazokwimukirayo n'abana nabona ari sawa mugabo Imana ikambwira ati wewe ngomba kuvuga ahantu hitwa Imwaro ahantu hitwa Imwaro ndaduka mugabo sinashotse nduka oya byaragoranye kandi Imana ikambwira ngo wandika ikete utahuve mu kazi ndabwiye kubana n'Imana neza n'ivyiza Jeffrey matwanye n'Imana namwambira Imana umunsi umwe ariko ndasenga numva Imana irambara ngo ngaha abadayimoni ngo utabaye maso ubugingo buraguciye mu myanya y'intoki uwo munsi naraye kugira gutaha nariraga Imana hariho umunsi wambwira ijambo ryiza ndabyibuka
kandi iyo mpfa nacenga mw'ijuru ntubu rero mwe ko abadayimoni bandubwiye ngo ushobora kunca mu mwanya w'ijuru nje ngaho niyicire ariko mw'abantu b'Imana narumva nopfuma mpfa ndagomba kuzoja mw'ijuru singomba ko ari abantu ijuru ntazojamwo ntibishoboka mani ngakuyopfuma mpete kwigisha akagenda nawe uzogenda nta mahitamo ufise ugeze kugenda Mundi muntu yavuze ngo hakumara imyaka igihumbi uri yimbwa womara umunsi umwe uri ntambwe kutuwera woza brabe ngo kumba ahepfo intambwe yapfiriye ahepfo n'abahari mu misozi baraza kwiraba mugabe imbwa yapfuye ati hari umuntu azova hari hafi akaza kwiraba munyumvirize neza ndababwira cogenda nasenze ndasenga hanyuma rero ndaduga ruguru ndagenda ndakora ibikorwa ruguru kandi muri Imana hari ibintu bitatu je nakunda kandi ndacabikunda icambere ndabibabwiye kandi ukuri ntuge ngo ibintu nakora Imana vyaryoheye niko ivyo bintu bitatu kandi nzobigumya kugeza izambivutse icambere nukuri kwatura icya kabiri nakunda gupfuka icya gatatu nkasoma ijambo ry'Imana Yesu ashimwe undi munsi mwerera ibikorwa birancanga ndabwigere ndabigira cyangenda mu rusengero ndabwimana Imana cyese nakubwira ibikorwa ntazobishobora wari ukikuramamagana kuko ntazobishobora none nimara ko biri kunanira cyane narabikubwiye ukambira kuzomana nandi ibi rero birananiye Yesu ashimwe wandabwe n'ukuri imbere y'ishengero ry'Imana imbere y'Imana Imana isanga kuri arotari mwaro ariho mvukana wamwe mu mpawe n'agatiro haza umuntu ambarira ngo shika amashyamanga ndi kumwe nawe ngo shika kuvyandi kubona kugorana mureka muravyumva Yesu ashimwe njambwira Imana cyanekanura nyamuntu ndamubura haroye nkamye rero ncarasenga Imana je muko nzomenya ko ari wewe je uzombwira undi muntu ejo mu gatondo azoza mbimbari ne nzomenya ko ari wimbari n'ahandi umuntu nta n'ivyo nandika sinavyandika je sinzi ko ari nabo bibimbwiye ngumaho waburake bukeye rero ndasenga Imana hanyuma rero mugabo nyamuntu ntiyaje haje hazi ijwi ukamenya n'umuntu yicaye ngaho mu mego yicaye aha ntabwo numva kumaririmba ushikama shiramana kuva mu gatondo gushika ku mugoroba nyamuntu atarahora yicaye ngaho Yesu ashimwe umviriza abantu b'Imana reka ndababara munyemerere umuntu wese yemere iryo buye rimugweko rimuvungure acika umuntu w'Imana dusome muri Daniyeli Yesu ashimwe mumerewe neza nanjye numva nezerewe ko imbere y'urwaruka rungana na mwebwe Imana ibahumugishe dusome Daniyeli igice cya kabiri duhere ku murongo wa 31 dusome mu izina rya Yesu mwashitseyo nuko mugenzi wabonye igishushanyo kinini ico gishushanyo gihambaye gikayangana birenze urugero cyari gihagaze imbere yawe kandi ishusho yaco yari iteye ubwoba ico gishushanyo umutwe wacu wari zahabu nziza kandi gikiriza n'amaboko byari feza inda n'ibibero byari miringa amaguru yari ivyuma ibirenge byari kivangi cy'ivyuma n'ibumba nawe uravyitegereza ujitsa hibuye ryaziye ridasituwe n'amaboko yikubita ku birenge vy'ivyuma n'ibumba by'ico gishushanyo rirabimenagura nuko icuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bica bimenagurikira rimwe bicika nk'iki nk'umuguruka wo ku mbuga basekurirako muci umuyaga uragira urabitumura maze aho vyabonye abakiboneka maze iryo buye ryikubise kuri ico gishushanyo ricika umusozi munini ryuzura iki izi ni inzozi umwami Nebukadineza yarose
yarose rero iki gishushanyo murakibona cyane gifite umutwe w'izahabu gikiriza za feza n'ibindi murabibona ngaha ngo cyari igishushanyo kirekire kinini yagiteye ubwoba cyo gishushanyo rero Nebukadineza amaze kukirota aca aravyibagira mugabo yikangura ahagaritse umutima cyane ahagaritse umutima w'izo nzozi kuko yarabonye ko ari inzozi zidasanzwe hanyuma rero aca atumako abapfumu abakarudaya abanyabwenge bari Babuloni arabwira ati jewe rero narose inzozi kandi izo nzozi zamvuyemo ndagomba rero muze muzisobanure muzimbarire ubwa mbere ubwa kabiri muzisobanure baragenda baramubwira bati mwami nyaguhoraho ico kintu usobanuza kiragoye ahubwo twe twagomba tubwire ivyo warose hama tubisobanure n'abatoya navyibagiye kandi igitondo muriko muranga kubivuga navyibagiye kandi ngo bakwicira inzira nimutambarira ivyo narose ngo nongere mubisobanurire igihano muhangwa ni kimwe abanyabwenge bose ba Babuloni n'abapfumu n'abakarudaya mwese murapfa Yesu ashimwe bati umuntu aturuka kugwitwaza none basi mwami ngo barasuye baragenda barasuye ati mwami basi twumvize basi kandi ntunge ivyo bariko barakora muri vyarivyo yega vyarivyo ati twumvize basi nta mwami cyangwa umugabo yigeze asobanuza ico kintu ahubwo uko bisanzwe bigenzwa umuntu avuga ivyo yarose natwe tukabisobanura umwami atumviriza mwabonye ko navyibagiye mukamutavuze ibintu narose bantu b'Imana ndabasabe mwese ko muri ngaha umuntu yoba yarayarose nijoro ntabwo ikuturaba yarose yoba yaragize inzozi mw'ijoro manika uko manika mwababona yego wana nzatana n'uwo mwicara zana n'uwo mwicaranye nimuzanane uvuze ngo wiga hehe sawa nawe muri peji okay urabona umuntu wicaye umwana muyamure tugomba atubarire ivyo yarayarose acabwira bisobanura ndavyo notahuwe kandi wiga muri peji nivyo none areke kubitahura kutayiga muri peji iki nico kibazo cyakendera Nebukadineza n'abantu bitwa abanyabwenge b'i Babuloni n'abapfumu n'abakarudaya bagatumviriza narose ngomba mumbare ivyo narose mutakabwire mubisobanura ati mwana nukuri ukutonda kugwitwaza ahubwo tubarire ivyo warose hanyuma tubisobanure ati navyibagiye kandi ko navyibagiye kwa mwitwa abanyabwenge mutegerezwa kubimenya none mwamizi iki batanga mwami muvyiba twiga mwene ivyo ntiri muri ico kigo ntaco twashikiriye muri peji mwene ico kigo muraciga muri jereho acavuga ati sawa wacabarira umuntu mukuru w'Imana tucugenda abanyabwenge bose b'i Babuloni bose bapfi bose ibintu vya kera vyari bigoye none wishe abanyabwenge bose uzozigaza ibicucu gusa uzoharokoka abanyabwenge mwese abakuru bose y'Uburundi aba muri peji aba bose cyane bose kandi ngomba ndababwira umwami akibahamagara bari badukorera agiye kubagira umunsi mukuru baryohe banezerwe Daniyeli na bagenzi be bari bibutswe barabandiwe cyaguye ko ndugu yangu bari barakijijwe abo ntibabibutse bagiye bariruka mugabo mwese ngo ngupfa bati yemwe hamwe twiga i Babuloni hariho abagabo bane shado akanabeshwe na Bedunego na cya mugenzi wabo bajya abandi murababona ati nukuri tugafa twenyine tugenda mubazane cyakubanzana ntidupfa twenyine karakibahamagara bagira ngo ninjagira bahina umunsi mukuru babibutse kubera hageze gupfa yego nukuri ati bagenda rero ngo witwa Ariyoki ashaka kujya ati nyaruka ngaha
ati ntibikati mugupfa ati upfa habaye iki ati umwami avuze ko umunyabwenge wese bibabona apfa ahitana amagenzi mugabo cyangwa imana ivuga ngo Daniyeli umuntu ibuye ryavuye ko akavunguka yegera umwami bayegera yayoka amazi ati none ngo mubwitonzi muzosoma bibiri amazi ati none iki cyagezo cy'umwami ikikirira kivuye ku kihabaye bigize gute habaye ntabyo yarazi n'abandi bari bamwizeye ko hageze gupfa ati none habaye cyangwa tumva habaye ingorane umwami yarose inzozi n'ijoro none yazibagiye mwebwe abanyabwenge mwiza byinshi mufise ingorane ntimwumvizwe no gupfa uyu munsi ati kubera yazibagiye yavuze ko umuzimu warira mukongera mukazimusobanurire none yabuze n'umwe rero umwami avuze ko mwese agupfa mugabo bantu b'Imana cyangwa n'Imana muri Daniyeli reba ngo abazi Imana yabo bazoshikama bakora iki bakora ibikomeye abantu bazi Imana yabo Yesu ashimwe Daniyeli mu kwizera Imana mu kubaha Imana aramaze ati none wonshikiriza umwami icyo ndamwisaba ati yego waramushaka uyu ni Daniyeli w'umanyagano avuze namugushikirize Daniyeli amubwira wumva iminsi ngahe ntagenda ntazokuzanira inyishu yabize ki Daniyeli Imana yo mw'ijuru yabati ndayizi yamana twagendana yamana twabana yamana umwizigirwa ndayizi iraza kuntabara mwacagenda itangwa amagenzi bibo batatu baragenda bagataha rero ngo tuje gusenga ubwa mbere ibi bintu mwama bazi ntibishoboka keza umuntu abishyuriwe nawe abishyuriwe nawe n'Imana ngo aje imbere y'Imana bena mu bagenzi biwe bavuga ngo tureke gupfana n'abapagani ba Babuloni aba bantu barorezwe gupfana tuje imbere y'Imana baje imbere y'Imana bafata umwanya Daniyeli yasenze agatiruka mu cako azabona ngo asinziriye zanzoza umwami yarose ziragaruka abona umushushanyo munini yaruhagaze ku mutwe w'izahabu igikiriza ibibero amarenge hewe wararaba azabaniki ryabuye rigasitwaniki n'amaboko y'abantu natwebwe ibuye abantu b'Imana iri tugomba tugakizwa sijasitwe n'amaboko y'abantu n'abantu ryavuye hehe ibyo byavuye guhoraho kandi bitangaza mu maso Manishim Daniyeli atabona muri zanzo zinyere abona baruye kwisa cyane cyane ngo rwagishika rwakivungura rwagisya wagenda kumuguruka ngo bakosore ko nyana muci mu ahari kumukungugu ngo cyane cyabuye yakiga uwo mwemera Yesu yo kuvungura hewe yo kuvungura ndakubwiza ukuri hari jambo yo yasenza avuga ati ico uhora akanyemera ikigira musaba akuruza ukuboko kwari mw'ijuru akagira akansonyora ingo y'izimboshe zigacangagurika no kwiterwa n'umunezero bantu b'Imana hariho abantu bose n'ingo y'ingaho ariko uwo kwemereka kugwako yo kubohora Yesu atubwire neza hanyuma rero wazabona hari n'ucengenge umuguka wo kumbuga kosora ko muci wazabona umuyaga usobanura mwemwe Yesu nashi nyamuyaga ucuranza ufata wa mukungugu uratumura mugaruramu uratumura umushaka nibatumura n'ibyaha biratumuka n'inzige iratumuka kubera mugabo habanje gukora kibuye rigwako hanyuma acakurikira mwemwe bazumvise ngo bazabona ryabuye ngo riragara bazumvise ngo ryuzuye isi yose Yesu nashi iryo buye rero iyo umuntu yemereka
byose agatumu ryabuye rero mu mutima w'umuntu rikagara niko nigisha urwaruka hewe munda akaboko kagiye kumara kandi ryamwe ryarakuguyeko umuyaga warakutumura reka cyane kw'isi yose mu mutima arikuzwa nase asubira kuja yiki nikuzuye ibintu by'ubuhimbi kidatangara rwose kubera ko abantu baje nabi ntibakizwa neza kubera ko abantu baje nabi batakijijwe neza kubera iki ni ukuri norangenda nongeye gusenga aja gusenga rero nkabwira Imana ni Mana ntiwabuye ngungwe ko babuye ngungwe ko sindagupfana ntega hano wopfa sindagupfana kina gisenga kubera ndababwiye mw'abantu abahungu n'abakobwa murasamazanye kandi ababwire ujya ariko aragusamaza ni kubera aja hafi rero wowe uja kure mwikura mbe murazi kugira n'umuntu aja kure wowe uja hafi wowe umuntu aja hafi uja kure avuga ati none gahe ntuza tukagenda twamubwira ati nukuri burije rero kugenda urireba ati kande ati haracyari ngo ushaka muzimuye akakora twoka ati nukuri burangiriye bawuja kure inanye ntabiri kubajuta hamwe mwijuru ni kure kiri muri hafi umarikara gusamaza nukaja hafi nawe basamara kubera ugendo urimo ntaguzi mwatumvise nareke kugusamaza urugendo rwacu ni rurerure ruca kure mwijuru ni kure abantu baja mwijuru ntibasamara ugasanga abantu bakavuga amajambo y'ubupfu ubutagire cyose cyo bundi cyenda n'abajije abantu ukuri abantu bari ngaha narabaje mbari tukuri abakozi b'Imana n'Imana mutinyande babakavuga batinya Imana abandi ngo dutinya abakozi b'Imana kandi abavuga ko batinya abakozi b'Imana gutinya gusumba Imana narabashiki niko abantu benshi bameze abazi batinya Imana gusumba abakozi b'Imana mwaje mbega hajya ufashe message ukandika mu telefone nta message urandika uvuga uti basha iyi message pastor yoyibona no banambaye bana batego none Imana irayibona cyane yibona tirayibona none ntuwandika uzi kwibona atego none pastor ni Imana utinyana wacha biba none ubutinya ka Yesu tukirene muri kumurani ngomba ndababwira Dawidi yasanze avuga ngo n'ivyiyumviro by'umutima wanje bigire bishimwe n'ivyiyumviro byawe Imana ibiratse ibishimwe ivyiyumviro mwe mubijanije ivyiyumviro byawe ibiratse gusa ibishimwe n'ukuri nariko ndavuga rero kandi aho mumeze kisi ariko uzorigwa ko azovunagurika ndagomba mwemere abantu b'Imana ndabahaye sije do prière umuntu wese agende afatire urufatiro bwa Imana ngo mbungweko none murazi gukizwa neza kandi biryoshe gukizwa neza biraryoshe sibabeshe biraryoshe gukizwa neza biraryoshe abantu gituma babihiwe umenye bari ku migozi umenye abakozi b'Imana bababoshe kubera bakijwe nabi mwemere iryo buye rize rikugweko umuyaga ariwe webuye aze atumuwe iryo buye ryuzuye mu mutima urawe biraryoshe Yesu naje biraryoshe je muraniyumvira mbega ibintu byo gukizwa byagiye je nakijwe hose nkunze nza nkora akazi ka leta ndiyumva ndekeye ariko nubwo nari nkuze cyane ntacyo ubundi mutama twari turagira inama hirya y'ejo yabwiye abagororwa twari kubati mw'abana ati je nawe yakijwe afite imyaka 50 irenga ati nk'ubu ndicuza mbega rimwe nari hehe ikintu cyamuje gukizwa kiri mutoni kiki ngoma nimba munsi ibintu biryoshe mwisi agakiza kakuzuye ibi niko nababwiza ukuri mw'abana aje noza kwiginja zitari narigeze gukora n'abantu
kera nk'agakiza araryoshe mpemuyera araryoshe mpemuyera sinushobora kubasobanura ingene ameze iyo ryaje rikakwinjiramo rikuzura mu mutima wawe mpemuyera araryoshe igituma rero agakiza karihiye abantu bakijijwe nabi mwanyumvise bene data kandi muri aka gakiza ndababwira mw'abantu nta bwoba buriyo nta marushwa ariyo nta magorwa ariyo ibyo muhurira n'amageragezwa asanzwe n'abariya bantu Dawidi yavuze ngo uhereye nkiri muto nawe ndagize sinigeze aba n'umugororotsi yagize cyangwa ibyavuye rugira yarabeshye cyangwa yarabeshye ni ukuri kose ntiyabeshye na gato ngo ndababwire abantu b'Imana uratangura kubaha Imana uri muto ntuzoheze uri muto ngo ndababwire Dawidi Imana yamubwiye amajambo akomeye ngaha muri Samweli yamubariye ngo nzoguha izina nk'uko abandi bahambaye bo mu isi bayafise Dawidi n'amageragezwa yarimwo n'intambara yarimwo adasaba gutera icuma muhusha yiruka mu bugaragwa yiruka mu mashamba ahubwo Sawuli akaza none ibi bintu bizoca he uwundi munsi nibuka ko nandikiye mwene data pasiteri nguyu nobesha ni ngaha Imana yarambariye mw'ijoro heje gusenga Imana yarambariye ngo nk'uko utazi inzira y'umuyaga ntumenye ingene amagufa kurira mu nda y'utwaye inda niko udashobora kumenya igikorwa c'Imana rwira vyose wewe kuri uzizoba iki uzizobane Imana jo kubwira ati jewe sizokubwira muto nzokubwira mukuru bizoca bizogenda gute nuko utazi inzira y'umuyaga ntumenye ingene amagufa akurira mu nda y'utwaye inda mubaza abavyeyi bamaze kwibungenga banumvise akaguru karagiyeko urabimenye akaguru karagiyeko umwana avukana amaguru avukana amaboko mumenye ryandagiyeko niko inzira z'Imana zimeze ikintu Imana ibaho ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda ntahatane